yeah twakira umutumire yaje muri Kazoza FM yaje gukora iki n'amateka yanditse muri hashe yarahahiye harahiye hashe yes nitwa Belyse niyo kwizera nkaba ndi umu entrepreneur mu byo nkora ndafise ishirahamwe ryitwa Mubeza wellbeing center muri iryo muri iyo centre yanje ntanga des soins du corps qui dit soins du corps na ma soins du visage ingene ushobora gufasha umuntu gutreta visage y'umuntu bivanye na type de peau yiwe kuko amapo abatandukanye hari ubufise umubiri wumye hari ubufise amavuta menshi ibyo byose ukamenya ingene ushobora kwapota ikintu ki necessaire kuri uwo mubiri wiwe usa neza umuntu agasa neza hariho n'abantu usanga mu maso yirabura handi ari inzobe cyangwa ugasanga ayageze amaburo kubera izuba hari abaca bavuga ngo abonye rero ngo biyambije ngo kugira ama hari haba barisiza amavuta gusa est-ce yanzo bitaboneka mu maso murashobora kwigarukana hari igihe umuntu ari no kubitwa n'izuba kubera ona uyu mubiri wacu kuntu wirabura hari igihe umuntu afose yo kuja kuzuba kandi kurabona yuko turakuvura handi hose ku mubiri ugasanga ngiye kuzuba umwanya munini cyane ugasanga mu maso ari parti irabura n'irabura ariko muri ico gihe tuvuga kuri babantu batisiga ya mavuta yo kwingiza hama tukibigisha uburyo bashobora kubikora tukabakorera n'amasoins n'amavuta bashobora kwisiga ankura ndemesheje nkaho kayobe kariri ko ashobora karonka umviriza mugabo ntibakreya turagufasha ubwirabure bwanje bungeza hano tendi bayihindura je nibaza ko gufasha iyo tenye n'ufise bigasa neza melanine ugasa neza konye tugenda buhoro buhoro muri ivyo rero hariho soins du visage hakabaho rero na gommage du corps gommage du corps ni gukura amapomote bari ku mubiri hari gihe umuntu yoga waheza ko gukihanagura na esumeyera ugasanga hasigaye kubucafu rero umubiri wacu uraproduza cyane aho uhereje koga buri gihe uhema umubiri wawe hari ikintu produce mu byo produce ari haba serine mote zarava mu mubiri rero ajya azaraza agafata ku mubiri uko afata ko mubiri akazibira amapo hari ku mubiri wawe kujya kunyazubiye amapo umubiri wawe ntuheme neza ni hanga barababaza ngo kubera iki yesume ngo cafura kandi tuyikoresha tuvuye ko cafuzwa ni ico gihe rero hari amagommage du corps tubakorera kugira ngo tubigabanye hamwe twa dutoboro twose tubona tubona umubiri ukoroha bifashiki wa mubiri uroroha ugahema kubantu no kubantu baba bashaka guta ibiro birabafasha kubera wa mubiri uri kurahema turakigera ko naco nyene kirakomeye twabonye soins du visage gommage turabyandika neza kuko just umva aha mu maso namaze kubibona ama massage mugiriza herera massage hariho relaxation hakabaho n'indi ya étirement muramugorora nyene yo kugorora umuntu hakabaho n'izindi rero ziri thérapeutique bivaye n'ingwara umuntu abafise ufise ikibazo c'umugongo ufise ikibazo c'umugongo bica bija muri thérapie burya hari ingwara zivugwa na massage cyane muganga kwandikira massage neza vyakwere ari nk'abantu baba bagwaye imigongo hari abantu usanga baba bavyimvye amaguru bivanye n'ingwara hari igihe umuntu aba afise nk'ingwara ugasanga ni yangwara imitima za diabete mugabo ugasanga umubiri wiwe warafatanye ukuntu le fait yo kumugirira massage wa mubiri ugasubira ukoro ya maraso asubira none Belyse ivyo bintu kumenga birakaze bikugwa nabandi abo bantu kweri barabizi kubikora neza ko numva ibintu biri special haro bwa mbere twiyagize wavyigiye bimeze gute je naravyize n'ukuri hehe waragiye mu ishure ryavyo naragiye mu ishure ryavyo ndavyiga pendant imyaka 2 gaga Belyse navyigiye mu mahanga okay mu mahanga numva ko ari ibintu bimeze neza ucuraza uravyigisha abandi rero ndavyigisha tukabikorana uno musi mukora muri bangahe muri iyo centre muri iki natanguye nkora DJ nyene ubu hari abandi ko ndavyigisha kugira ngo batanguye nabo kuzabara okay wavuze ikintu kijanye no gutibiro tumenyereye ko guta ibiro rimwe baja ku bantu bavyigiye sport mwebwe rero mufasha gute umuntu guta ibiro ndashobora kuba mfise ibiro binini ndashobora kuba ndumu mama navyibushe cyane ngo bagupunguza ventre yanje nk'amaboko atepeta urazi ni kibazo gikunda gura yaba papa yaba mama abo bantu tubafashe gute Belyse
muri ico gihe bya bindi nyene musanzwe mugira ya sport na ya habitude saine alimentaire babandanya bayafata nkuko naye babwiye umubiri ukugenda wonda niko umubiri ugenda utepeta hari igihe usanga uraho umuntu ugasanga umubiri waratepesa rero massage ifasha kwegeranya wa mubiri kugira ngo uko ugenda wonda ariko umubiri wawe ugenda wenda kuri vya birori kurata kandi tukagufasha no gushobora kubrira ayo magresse bivanye n'amamuvuma tuba dukoresha hamwe n'amaproduct tuba dukoresha aho umuntu akabigira mu maseanse angahe dukunda gukonseya umuntu kubigira au moins kabiri mu ndwi tukabigira panda ukwezi kwa mbere ukabanza ukabona changement yaje yariyo après 3 mois wamaze kubona aho uri kuraje akabazo je mfise ni ibintu vya massage canke kwidetanda burya ntibiratwinjira ngo cyane nk'abarundi ni ibintu vy'abakire kukumva ko nova muhira ndagiye kugira bangire massage mugakina negashaye kanda gusavye ndavyuka hama nigoro nitegura wowe ico ciyumviro cakuje mu gute exact byahereye hehe warabiye kuri inde iciyumviro ca Mubeza wellbeing center caje gute byari ibintu ndabona nisanzwe nkunda ariko nkumva hari uburyo ngomba kubikora buri different kugira ngo umuntu ave muri kwa gwidetanta gusa ariko yumve yuko hari n'ikintu ari kara ndiko ndaporta ku mubiri wiwe hama niko kuvyiga hama ndabikora hama ngenda ndayibwira abantu kandi buri gihe nakiriye umuntu muri Mubeza wellbeing center ndabanza nkamwumviriza kugira ngo menye ingene nza kumutreta kuko cakeneye yego kuko harama age ari different aza hari abaza ari bakiri bato hari abaza batanguye gukura hari abaza bakuze cyane nkamenya uko buri muntu wese ngenda ndamutreta hari uturere ufise ko abantu bafashije yaje afise inda nini yaba umugabo canke umugore ukuboko ko arabaye kunini ya hanyuma haheze iminsi biragenda neza yego hari abamaze gufasha nk'abakorera ama séance haheze iminsi bakambwira ati ubu unye nari maze kunguruza kantuze ka ceinture hari umuvandimwe yari yambwiye ngo hari agakanzu atacambara yego vraiment uwo mufasha nawe nyene agasubira kukaringe neza byose birashoboka muma muri kuratwumviriza yego vraiment iyo nduze ikiririri harabo mama madora duhura ukabona yuko hari kibazo kiri muri hari ibintu agomba kugabanura he warahaduga kahaduga ntashwanga ifise hadugana umubabaro mwinshi wanda umuntu agira na sport kandi rero hajya urazi ko atani birutaka kandi n'umubiri uravyumva ati wellbeing kumererwa neza genda kwa Belyse bagufashe aba bafise ngira nakamizi kari douce nyene uvyumva turitamize ya mukorera heje ndagiye dukorera mu Kabondo boulevard du Japon numéro 19 akanimero ka telefone hanyene abantu yego hanyuma mutangure kuturungikira dukoresha isukari hari uburyo tuyiteka hama tugakuramo ijya pate abakora dukoresha uburyo tugakuramo no kuri ya gommage du corps twavuga dukoresha ama produits naturels dukoresha café abo nukuvuga murafise ukungene muyihingura umuntu ndafise ubwo ku maboko bunjena kuri poitrine ubwo murabikora mwanya isase ego kandi umuntu atabanje kubabara ego tuvuge rero ca kintu imbere yuko umuntu yumva ko uwo mwuga ushobora kumubesha flambo irinjira akanoti vyakwe karinjira hama hari uvuga ati none jewe ego massage urabona muri seconde tora tubigira ngo ngire massage ngaha twese manga turaba expert ba massage nako ngo aho ni sawa ntubuzi n'ingene uri kurabigira mugabo gacu usanga hari wundi muntu avuga ati yewe ibintu none ntabwo ushobora no kumugirira nabi utazigira massage ukagira nabi urakamuvuna mugari y'abandi avuga ati jewe naho ntavyize kame mu muntu ansavye ndamugore ndashaka kumugorora mugabo urumva bisaba iki bisaba uburyo buhe kugira umuntu yumve ko yotangura mbega wewe muri carrière yawe kuva bitangura kuko urabona ntibigwiriye cyane ngaha nibihari eske abarundi batanguye kubihurumbira cyane kugira bazana yumve ko yoza kukuriha kugira umugorore umugirire soins du visage ikintu ca flambo kimeze gute muri yo domaine ni domaine abantu bataramenyera cyane ariko buke tugenda tubibabwira hama kaza akabumviriza d'abord hama nyuma kagaruka aha ni tuba tumenyereye nk'abantu
ikibabaje no kubiza kugira abantu baba barabaye nko hanze baba bizi tugenda tubibigisha nico gituma nico turababwira amasoni kuza baragira bari muhira handa kubwira ati none hano naho nogira iki tukabwira ati banzuzi wacu tukubwira ingene utangura hama après uribandaniriza uri muhira uti rero wavuze utuntu tutubuton mu maso tuna two muradukura hari umuntu asanga afite utubuton bigenda gute nato amabuto abari ubwoko bwinshi hari amabuto aza kubera ko umubiri wawe ufise amavuta menshi cyane twavuga ufise amapoma atari ku mubiri yaragiye arazibira amaporo hama haca haza utubuto na kenshi byashobora no kuvuga ku kuntu umuntu ashobora kuryama atoze mu maso kuko nk'akarorero iyo wafunguye uroza isahani ushobora kuvuga ngo no munsi no isahani mu gatondo uzosubira kuyoza ejo igihe cyose hajya umuntu wese imbere yo kuryama akwiye koga mu maso yarakwiye koga na cyane mwebwe mwisiga byinshi hari uvuga ati kwidemakiya sawa mugabo urumva ni bose nawe n'abahungu dutegereza kukora twose ni bose kubera si makiyaje gusa ituma umuntu agira ibyo bihe hari uravyuka mu gatondo uko nababwiye yuko umubiri buri gihe ni uvuye muri douche umubiri waraproduce amapomo rero irifo kugira ahantu ku mugoroba ugenda ukoga mu maso imbere yo kuryama hamukisiga amavuta kuko ni kijya kintu ajya amavuta wasize n'ingene woze mu maso hari ikintu biza guproduce kuri wewe bikaza gutuma bukeza usanga usa neza cyane hajya no kwisiga amavuta imbere yo kuryama yego uretse n'ivyo ni navyiza koga douche imbere yo kuryama umuntu akoga douche imbere yuko aja mu burira akaryama biratuma yumva aruhutse wa mucafu uri ku mubiri ukavako kubera wagiye izuba umukungugu turi muci ibyo byose haba ni byiza ko ubanza ukoga wa mubiri ushobore guhema neza hari abantu benshi bakunda kugira ikibazo ca massage akavuga ati hari abantu batari professionnel abo bantu mwo baremesha gute twebwe turi professionnel hari n'abagore bamwe batinya kurungika abagabo babo muri massage canke mugati ndabiraba kuri YouTube ingene babikora ndabikorera ati canke nakavuga ati ndinjira turicara twizere ko mwe muri professionnel yaba umugore agomba kuza canke umugabo agomba kuza biragenda neza ego akazi kacu ni très très professionnel turabaza tukicare ku muntu tukavugana nawe tukumva d'abord ama besoin yiwe hama tukamubwira ingene dukora hama ukuntu haba hameze biranatuma nawe uta ni zone de silence faut ko uenjoying uwo mwanya donc turevita ko ico kintu cobamo kubera ko bica bituma isura ya entreprise alors quand twavuze soin du visage maquillage épilation harimo na soin des pieds ariyo pedicure na manicure ico gihe rero turatreta utugwara twose namwaho murimwo utugwara twose ushobora gusanga mu mano mu nzara mu birenge tukakugirira ayo tukakoza ivyo birenge tukongera tukashobora kugutreta burya impande yo hajya umuntu avuga ati ndoze mwe muhariya kandi murenza kwiki mu kumwoza nko ku birenge turaraba tukavuga tuti uyu muntu hariho akawodo tugomba kura canke hariho ikirenge ciwe kirumye tukamenya ati hamwe ku gitsintsiri wumva uhanda yego tukamenya ngene tumwoza hama tukamusiga amavuta hama tukanamubwira ari bukore kugira ngo cakirenge ciwe kiguma gisa neza très bien none ni bimwe twame turavuga turindira iki wowe uri kuradukurikirana urindira iki kugenda mu kabondo inimero nani wazumvise si 79 59 ubusa 449 47 none si uko nyene 79 594 47 aha yego hari uwabajije ati bonjour Kazuza FM di Belyse mu Ngagara nashaka mbaze umutumire iyo ufise amaherehere menshi mu maso wokora iki iyo ufise amaherehere menshi mu maso d'abord nizo twavuze nukoga kenshi mu maso ariko ukamenya ntabwo amasabuni yose tuyakoresha isabuni yo koza ivyombo siyo sabuni yo koga mu maso ukijya sabuni yo koza ivyombo igikura ko ry'amavuta bari ku vyombo kandi ibikaze cyane bifise munsi kazi ushobora kuyikoresha ikakononera umubiri kubera ijya munsi harimo detergent nyinshi hari amavuta hari amasabuni yagenewe koga mu maso kandi turayakunda tugunda ko no kuyabona ku isoko kandi abana zimbutse hariho za muganga yo n'izindi hari ikintu rero mbona burya
kujya isabuni ukoresheje mu maso ni recommande no gukoresha handi hose cyangwa uvuga uti iyi inya ni specialize mu maso gusa hari amasabune specialize mu maso ariko hari n'amasabune wakoga ushobora gukoresha hose Juma Jux yavuze ati murashoboye akabatera intege hanyuma Evra nawe ati courage ariko urakwiye gushiraho icyapa uwo ari we wese akamenya aho ukorera icyapa kwibarabara okay hari akandi kantu nshaka kubaza clientele mufise ni bande bagwiriye abagabo cyangwa abagore ariko kandi na service z'abagabo zirahari yego zirahari ni iki mwobwira n'abagabo ariko baratwumviriza mubahimirize ko nabonye kare ukuntu babona umenga pedicure ni nka pedicure dufate nka pedicure bakavuga ati je nicara ndumugabo muzima neza ngo ndagiye ngo ibirenge ngo bagira banyoze le message mwobaha nimuze tubakora ivyo birenge bimere neza kubera hajya mu birenge uretse no koza ivyo birenge hari na massage tukorera ibirenge igatuma wa mubiri umera neza kubera ama zone de réflexion yose y'umubiri aza kubopoza mu birenge rero iyo woze ugashobora no kugira niyo massage biratuma wumva yuko umubiri wawe uruhutse yego dusubire twibutse ibikorwa mukora byose muri rusangi twibutse na nimero naho mukorera naho muhiye gusanga twebwe iwacu ni muri Mubeza wellbeing center dutanga amasoins du corps muri amasoins du corps harimo les soins du visage bivanye na tuributsa gatoyi hari abafise uruhu rwumye hari abafise uruhu rufise amavuta menshi hari abafise uruhu ruri mixed usanga ari ivyo n'ufise visage igumye nk'ingumu murayigirira eko rimwe na rimwe usanga tugumye cyane urashobora kukagira nyene kakaba soft eko muri ico gihe turabagira les soins tukongera tukababwira amaproduit ushobora gukoresha mu buzima bwa misi yose kugira ngo wa mubiri usubire kumera neza ube normal hariho massage du corps les massages du corps hariho izi relaxation hariho izayitirement ko nabashaka kugororoka no kumva ko bamerewe neza muri bo hakabaho n'izindi thérapeutique bivanye n'ikintu umuntu abakeneye ashobora kuba agwaye amaguru ashobora kuba agwaye umugongo ashobora kuba vyibusha agashaka konda hakongera hakaba hariho epilation ko nkuko mwari mwavuze aravuga ngo birababaza bivanye n'ingero babanje guprepara umubiri ama epilation hariho epilation zo kumubiri abantu bafise ubwoya ku mubiri mu kwaha ku badamu araba bikini arabagiriza ku maguru izo zose tukabibagira kugira ngo mico gihe bifashike wa mubiri kushobora guhema neza hariho gommage du corps ariyo ifasha kugira ngo umubiri worohe bigakura amapomo tuba mubiri worohe wongere ushobore guhema wongere ushobore gusohora nk'amadeshe ashobora kuba ari mu mubiri hakaba hariho na pedicure manicure muri pedicure manicure turakoza ibirenge tukagutreta bivanye ari nk'ingorane ubufise dushobora gutreta tugashobora kuyitreta ari nk'inzara zinjira tukagerageza gushobora kuzica neza kugira ntuzurababara ari kirenge cumye tukagitreta kugira ngo corohe ari ibimeme tukamenya ati bino turashaka ko ari ivyo dushobora biturengera tukubwira tugenda kwa muganga d'abord turangirize kuri za nimero usubira ubibutse naho ukorera muri rusange inimero ni 79 59 ubusakane 47 tugenda dufashe rande cyane mu gifaransa 79 590 497 mu giswahili akaba akorera mu Kabondo Boulevard du Japon numéro 19 ego neza cyane ni nanyene tugarukirije kino kiganiro cacu aba boss tuvyuke twahereye saa 12:40 nejo tubahaye rendezvous ayo masaha nyene Elvis twari kumwe wakoze cyane wakoze nawe ego tubabwiye ati na head big up